Uburundi bwavuye hehe? Umva inkomoko y'igihugu c'Uburundi, duhere neza na neza kw'iremwa ry'isi. Uburundi ni kimwe mu bihugu vya kera muri Afrika, ariko se Uburundi bwavuye hehe? Ninde yabaye umuntu wa mbere muri aka karere? Ubwami bw'Uburundi bwavutse gute? Aho bwavutse ryari? Ni gute iki gihugu cahise aho kiri uyu munsi? Uru ni urugendo rero tugiye gukora, nawe wamaze gukora subscribe, nawe ubana natwe 5/5. Uru ni urugendo rutangura kuvuka kw'isi ubwayo, tugaca mu mateka ya Afurika, tukinjira neza neza mu karere k'ibiyaga binini, tukamenya amateka y'abantu ba mbere babaye mu Burundi, tukamenya uko bahashitse, eka nuko bahasanze, ukuvuka k'ubwami bw'Uburundi, ukuza kw'abakoroni, ubwigenge, gushika ku Burundi bw'uno munsi. Tuzovuga kandi ku bintu vyahinduye amateka y'igihugu, ku bami bakomeye, ku ntambara, ku ntsinzi, eka no ku ngorane zahize ikimenyetso ku mateka y'u Burundi. Ariko imbere ko tuvuga Uburundi, duherekeza kumanza kwibaza ikibazo kimwe: isi ubwayo yatanguye gute? Afrika yaje gute? Abantu ba mbere bashitse ku isi bari bavuye hehe? Bashitse muri Afrika gute? Bashika mu Burundi gute? Ni LifeStory, inkuru, ubuzima n'amateka. Kora subscribe, like, dusubire mu myaka ibihumbi imbere y'uko wese aza ku isi.